bavukanye mu nkundire ndabaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma icirwa tugiye kurabira hamwe ni icirwa kivuga ngo urukundo. Hari amajambo makeya tugira turabire hamwe. Yesu Kristo igihe yari ku isi yasize abwiye intumwa, igihe yazikoranya amaze kurangiza igikorwa ciwe, yarazikoranije azishira hamwe, yongera asiga zibwiye izo mpanuro. Mbere mu mpanuro ababwira ati nicagezwe, vyumvikana yuko cari ikintu cari kizobandanya kugera na bugingo nuno munsi, mbere n'urunganwe ruzosanga hico cagezwe. Reka turabe muri Yohana 13 umurongo wa 31, hanyuma turamanuka kugera ku murongo wa 35. Haravuga ngo nuko amaze gusohoka Yesu aravuga ati, noneho umwana w'umuntu arashimagijwe kandi Imana ishimagirishijwe muri we, kandi Imana ko ishimagirishijwe muri we nayo izomushimagiza muri yo, kandi izomushimagiza vuba. 33 Bana bato, ndacari kumwe namwe akanya gato, muzondondera, ariko nk'uko nabwiye abayuda nti ahonja ntimushobora gushikayo, niko n'ubu ndababwira namwe. 34 arico cirwa tugiye kurabira hamwe gato, niho yaciye avuga ngo ndabaha icagezwe gisha, kuko yarabona yuko byari bikenewe yuko aya majambo bakwiye kuyibuka, byari bikenewe yuko aya majambo ava mu mitima yabo, byari bikenewe yuko aya majambo bayamenya bakayanoganza, kugira ngo biza bibafashe mu rugendo bari bagiye gutangura mu gikorwa bari bagiyemwo. Yaravuga ngo ndabaha icagezwe gisha, nimukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Nimukundane nk'uko nanje nabakunze. Nukuvuga ko Yesu Kristo niwe yatubereye inzira, niwe yatubereye akarorero, aradukunda. Hanyuma natwe aduha ico cagezwe ngo kugira natwe tugirente dukundane. Nukuvuga ko abaraho bose ntibigeze baharira iryo tegeko, bemeye ko bazobikurikirana. 35 niho havuga ngo nimwagiriranira urukundo, niho bose bazomenya ko murabigishwa banje. Aleluya. Nukuvuga ko urukundo nitwarugira aho tubaye, aho dukorera, mu buzu bwari bwo bwose, abari bo bose bazodusoma mu izina rya Kristo, bazobona ko turi aba Kristo, maze bazoheza bumve n'ivyo tubabwira, kuko bazoba batubona mu ishusho ya Kristo. Vyumvikana rero yuko atarukundo atakintu na kimwe tuzokora, atarukundo atakintu na kimwe gishoboka. Kuko iyo tumaze kugiranira urukundo, ikintu kica kihaba, tuca tugiranira ubumwe. Ubumwe rero maze kuhaba, tuca dusenyera ku mugozi umwe. Mu yandi majambo, Satani ntaba kironka haca, kuko nta kintu na kimwe twifuza gukora turi mu rukundo, turi mu runani rumwe, kitunanira gukora. Nico gituma rero Yesu yavuze ngo ndabaha icagezwe gisha, ndabaha icagezwe gisha, kubera urukundo rwaba rukumiyemo byose kandi rwaca rushobora byose. Natwe dufise urukundo muri kino gihe dushobora byose. Uwipfuza mugenzi we nabi, mugenzi we avyumvise aramubwira ati amaramara ibintu bimeze uku, kandi ko ati igenzero yiciyemo ushobora kugira ibibazo uku, kubera iki bahanurana mu rukundo, byose biba biri mu rukundo. Uwiyumvira mugenzi we nabi, uwo mutima ntubukimurimwo, kuko yama yiyumvira ico teza imbere mugenzi we. Ico rero nico dusabwa kugira ngo tube abantu ba Kristo,
kugira ngo tube abigishwa biwe. Iyo rero atarukundo dufise ntituba turabigishwa ba Kristo, ahubwo hoho tuba turabigishwa ba wa mugwanizi. Rero bene data, twumve yuko rino jambo Yesu Kristo yabwiye intumwa ko ari ryacu natwe, twumve ko rituraba, twumve yuko ari nka Yesu aho yoba yadukoranije ariko aratubwira kugira ngo tuze dukore umurimo, kugira ngo tuze tuneshe. Ayo niyo majambo ndabambariza nanje niyambariza mu izina rya Yesu. Bwirukiro Mana uhambaye, Mana ugira neza, niwe washimye kuturobanura mu yandi mahanga kugira ngo tukubere umuco, tube nk'itara rimanitswe ku mpinga z'imisozi. Twebwe ntitwovyishoboza tutari kumwe nawe, ngwino ube muri twebwe se Data, ubushobozi bwawe bw'ijuru butumanukire, maze tube ivyaremwe bisha muri wewe, tugiriranire urukundo. Nitwagiranira urukundo, abantu bose babone ko turabigishwa bawe, maze ingeso zacu zizananye mu rukundo no guhuza zitume benshi se bwirukiro benshi bahindukira izina ryawe Data, zitume benshi bakumenya. Bwirukiro Mana yacu, ico tugomba nuko urukundo ruba muri twebwe, abandi bakatwigira ko ingeso nziza kubera urukundo twagiriraniye, maze bigatuma umurimo wagu kugera kure, maze se bwirukiro igihe uzerekanwa ku bicu tuze tugusanganira n'abandi benshi batwigiye ko, mu izina ryawe Yesu, amen.